Intambamyi zivuye kw'ikena ry'igitoro ntiri kw'iduga ry'ivyankenerwa gusa, eka n'abakozi bakora mu bisata bitandukanye si yororo, kuko hari n'abasiba ku buzi canke bagashika banacerewe ku buzi bwabo kubera kubura ikibunguruza, gutyo akazi kenshi kagahungabana. Bivugwa na Menasi Hakizimana, icegera c'uwurongoye ihuriro ry'amashirahamwe aharanira agateka k'abakozi Kosibu. Ibura ry'igitoro rigira inkurikizi nyinshi. Iza mbere nizo dondaguye, urumva barasiba, barashobora gucerwa ku buzi ugasanga abakoze amasaha adakwiye, iyo bakoze amasaha adakwiye urumva umwimbu ntiwiyongera, ico twokwita rentabilité aho baba bakora, ivyo navyo bikaba bifise bigira n'ingaruka mbi ku mwimbu w'igihugu, ku gihugu cose. Kubera ivyo murabona amatika acaduga, amafaranga yo kuyunguruza ku bafata amabisi araduga, usanga bagenda biyunguruza n'amataxi, ugasanga aho yahora ariha amajana 5, amajana 4, 5, amajana 6 ariko ariha 10,000. Ca mwumva ko bica bigira ingaruka mbi ku mwimbu umukozi haba ku gahemba aronka, gaca usanga ariko akorera mwibarabara, gaca usanga biramugoye no mu buzima kuko vyankenerwa vyo kugira umuntu abeho, bifungurwa n'ibindi usanga navyo nyene biduga, kuko navyo nyene bikenera ca gitoro kugira babikure iyo biba babihinguriye canke iyo baba barimiye babizana babikura mu ntara babijana mu yindi canke mu kibanza kiba gitwara mu kindi. Ivyo vyose bituma abakozi bagira ingorane bifatiye ku bukene buca bubatera, ugasanga ubushobozi bwo kugura ivyo bintu ntabwo bagifise kubera uburyo bari bafise bwose buca buherera muri ivyo vyo kwiyunguruza. Na leta irahomba kuko iyo ibikorwa bigabanutse umwimbu ukagabanuka, amakoro aragabanuka, amatagisi akagabanuka, niho rero duca dusanga no mu kiga c'igihugu naho nyene turibaza atagukekeranya naho nyene ko bifise ingaruka mbi. Pasiyanse Nzeyimana, umuhinga yanonosoye ivy'inyifato, ati hariho intambamyi zitandukanye zishobora kuba mu gihe umukozi abuze ikimwunguruza. Harabaho consequence no muri famille, harabaho consequence fata ko hariho urgence ibayeho muhira mu gihe wari kuraja ku kazi canke uri ku kazi udafite ingene za kwiteplaza, urumva ni birebire, n'amadepresssion arashobora kuba n'ibindi birenze ivyo birashobora kuba, ariko numva umenga abantu kwiyabitiwa bakabimenyera bakavyakira ko ariko mumenya ko intambamyi zitari ku bakozi gusa, hariho n'abaregwa basiba gukora ibibazo biturutse kw'ibura ry'igitoro.